ndangije segonderi ururimi rw'iwacu ntabwibagiye kandi byarambabaje n'ubu ni muvyo ntazobabarira bigisha n'ivyo mu ishuri ry'iwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa nta bintu mwanya mwumva vy'amajambo mutumva neza kijya kirundi rero no kugikomeza bavyanka bavyemera mu bushikiranganje noneho mu bushikiranganje ntibazovyara abizi bazovyemera tuzobiteza imbere aksa yacu tuyigumize kuko UNESCO iriko iravuga ko indimi z'abasangwa butaka ziriko ziratakara mw'isi yose kubera batazitaho bijya bakata bisubiza inyuma nawe umuntu wa mudama wabandi agakata agacagwa hasi mbajije abo batwa ati bimeze gute mugejeje kubigisha bombe n'abaguma binihagura ngo baguma binihagura hasi bagataha bakomeretse imisore mw'inzira cigina inkumi nziza ziracagina wihihina Siren Vibes TV iwacu i Burundi iwacu i Burundi nimuze tuhateze imbere iwacu i Burundi iwacu i Burundi dushize hamwe tuhateze imbere iwacu i Burundi iwacu i Burundi nimuze tuhateze imbere
indero hano muri komine ya Bukeye. Mwanyakubahwa mwese muserukira amashirahamwe hano muri komine yacu nziza ya Bukeye. Bavyeyi bibondo muri hano tugira amahoro, tugira amahoro n'agateka k'umwana hano muri kino kigwati ca Busekera. Ku izina ry'ubushikiranganji bwo gushigikirana agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, twazindutse twifatanya na n'ugwaruka ruserukiye ishirahamwe. Turiko turava muco twise cantine scolaire classique, no kuvuga nifungurwa abana tubafungurira zizananye hanze. Ubu tukaba turiko twerekeza muco twita cantine scolaire endogène, no kuvuga aho abana bazofungurirwa ifungurwa zirimwa aho batuye nyene. Aho rero muca mwumva ko abene gihugu bahamagariwe kuja mu makoperative yimbura, hama ya madorare aho raja hanze aze mu banyagihugu, abana bongere bafungure ifungurwa zirimwa hano muri no komine nziza ya Bukeye. Aho rero nyakubahwa musitanteri ngira yirirwa arabibabwira, kuko nkora ndabyumva no mu maradiyo babisemerera yuko mwese mwohurikira mu makoperative mukimbura, hama natwe pamu narijya riki bifise mu minwe ikizana ry'amadorare iyavunjishe mu Barundi, bace babashorera abana banyu bafungura ifungurwa mwirimira, namwe mwongere mushira amafaranga ku ngodo mwikenure. Byaragaragaye ko rero umugambi wo gufungurira abana utuma abana baguma ku ishure, badaheba amashure, badasiba. Ibyo navyo bigaca bituma umwimbu wiyongera ku mashure. Uburorero ni bwinshi cyane, turazi n'intara nziza ya Muyinga ikunda kuba mu za mbere mu bibazo vya leta. Kenshi dora tubona ko kubera amashure yaho menshi afungurirwa, arico gituma n'uwo mwimbu wiyongera. Ariko rero bibondo, ntimuze mube bakaje kurya. Muhejeje kurya mutora amakaye mwumvirize mwarimu ibyo ababwira, mubishire ku muzirikanye. Reka ndangize nsaba abatumire bari ngaha kudufasha gukwiragiza buno butumwa umwe wese ahagera, kugira umugambi wo gufungurira abana ubandanye utera imbere. Ndangije nshimira runo rwaruka ruhurikiye muri rino shirahamwe Kibondo gira ijambo, umugambi wabo bise dusangire, ku kuntu gwatahuye ko abana b'Abatwa nabo nyene bahamagariwe kwiga nk'urundi rwaruka. Ego rero dusabe ko abavyeyi babo bobakurikirana, ntibaze gutera akaguma nk'ako duhora tubona mu zindi ntara. Izo fungurwa bazofungura ni iz'abana, si iz'abavyeyi, si iz'abakuze. Noneho nta muvyeyi arira umwana. Reka ndangize rero ndabashimira abanyakubahwa kuri kano kanya mwampaye, nongera ndabifuriza ibikorwa vyiza uko biza gukurikirana. Nkaba ngize nti tugira amahoro no gufatana mu nda kuri twese, no gutsimbataza indero y'akanovera, no gufungurira abana bose ku mashuri. Murakoze. Amashimeshi turabateye intege cyane gose, tugira duti mwahisemo neza mu gushira umutahe muri ivyo bibondo.
uyu mutahe mushize muri no bibondo muzogenda gutyo jewe sindababesha inyungu muzoyibona mbere n'uruvyaro rwanyu ruyibone n'igihugu kiyibone mbere n'isi babone ko ari igikorwa cakozwe hano muri kino kigwati gisanzwe cy'umwabe n'igihugu tuzi yuko muri rusangi umuco munini wabo bataratera imbere ku rugero rw'abandi barundi kandi dutegera neza yuko mu iterambere rirama atanumwe yabwirizwa gusigara inyuma. Ni navyo dukunda kuganira iyo turiko turabagendera. Jewe nababwiye nti nifuza yuko ikiringo natorewe c'imyaka 5 curangira tubona yuko mu bwoko bw'abatwa harimwo ngamwe komine ya Bukeye n'imiburiburi nk'abanyeshuri 10 biga muri kaminuza canke banarenga kugira ngo ibibazo baba bafise bashobore gufasha kubitorera umuti kandi ivyo nta handi bihera atari mu iterambere ry'umuryango. Iyo umuryango udateye imbere, iyo umuryango udafise umwana ari kw'ishure, naho urakora biragorana yuko uhamvya abandi kuko ntumenya iyo abandi bageze naho bagusiga ntibigera umenya yuko bagusize. Kubw'ivyo rero twagira dukeze bana bavyeyi bari hano, dukeze na bino bibondo, tubasabe bashishikarira bagume hafi, ntibagire bati ko baronse ibifungurwa byose birarangiye. Iyo bambewe harakenerwa yuko aba bana mubaguma hafi, mukaraba ko basubiyemwo ivyigwa, mukaraba yuko bariko baratera imbere kugira ngo abariko baritanga bitangira kino gikorwa ejo nibaze bumve umubabaro babonye ataho gishitse kandi ivyo basabwa barabikoze bwabaye bugaba bw'iwanyu. Turizigera rero neza yuko uyu mugambi uje hano mushaka kandi uje wishura novuga ibibazo bihari si mu miryango y'abatwa gusa n'imiryango y'abahutu n'abatutsi. Turazi yuko sabana bose bagenda gufungura bahaze kandi nivyo ukunda yuko bose mu ntango boca bashigirwa bose, mugabo ko turi kumwe na nyakubahwa arongoye umugambi ku rwego rw'igihugu turizigira neza yuko n'abandi bagira neza nk'aba mu barabisha ino, kubera yuko aha twavuga yuko kiretse kino kigwate conyene bazobagiye kugira amahirwe yo gufungura bari kw'ishure, abandi bava muhira bare canke batariye. Urumva ivyo onya umwe wese nibaca bimenya bivanye nuko biba bimeze. Mu kurangiza nagira nsubire gushimira cane runo rwaruka ruri muri no shirahamwe gira ijambo Kibondo, shimira cane n'uyu mukorerabushake bama bafashanya bamuhaye chance kuko ibikorwa bakora naho baje kugura no mugambi birarengeye uyu mugambi. Anyi barubakiye n'inzu umuntu naho nikora baye hano, nibaza ariko nawe ntiyatanzwe muri bino birori ari ngaha kandi umuryango twarabonye hamwe n'abana. Ivyo ni ibintu bice bigarura umunezero mu muryango kandi bigatuma n'umuntu ashobora gushikira n'iterambere. Burya abantu bose bategera ko ivyo Imana yaduhaye tubisangiye bikunda yuko tubisangira kandi umwe wese akaronka, hari ivyambagwa, hari ibifungurwa, hari inguvu Imana yaduhaye n'ibindi. Nta mayibobo twaba dufise mu gihugu canke urara hanze canke umwana atagenda kw'ishure. Mugabo kandi burya ikibazo kiri mu kibano iyo utakiravye mugishiremo nawe mu mutahe, hari naho bigaruka burya mwana utitayeho ejo amaze gukura ugasanga kuriye mu bukozi bw'ikibi, hanyuma nawe akakononera canke akononera igihugu. Ivyo bituma rero dutera intege bano bantu uyu mugambi bawubandanye, mbere n'abafata mu mugongo bamanitse babafate mu mugongo kuko babikora neza cane kandi baba ariko barafasha igihugu, badufasha na twebwe turi mu ndongozi, bafasha bene igihugu nabona banifasha kuko mu gihe nk'aba bana ntibikabe batabaye abana bafite indero nziza burya twese tweze tukashikirwa. Ivyo rero ntawo vyifuza. Aba rero nagira nsubire kurangiza nkengurukira mwese mwateye iteka
runo rubanza guno munsi ngira nti komine Bukeye ni Nyabagendwa nejo muze mugaruke muje kuturamutsa canke muje gutembera twabanezererewe cyane kandi tuzobananya tubanezerererwa tugire duti Imana mushobora byose ibandanye ihezagira ibikorwa mukoresha amaboko yanyu hanyuma namwe iriteka muri kumuratera bino bibondo ejo nimwamara kuba muri abatama canke abageze mu zabukuru muze mubone bino bibondo navyo biriko birakora ibikorwa nk'ibi ni harambe rero igihugu cacu c'u Burundi catwibarutse ni harambe urukundo ni harambe ugwaruka rukunda abandi rukabitangira murakoze cyane Imana ibahezagire kuri uno munsi uri hejuru turi n'iteka ryo kuza muri kino kigwati kugira twugurure icese ijya kantine mubona harya twitiriye dusangire ibimona byanditse ngaha dusangire imfungurwa dusangire ico twese twaronse ariko hariho abandi badashobora kuronka ico kintu dusangire niho havuye ijambo dusangire urashobora kuba ufise ushobora kuronka amusiteri zibiri ariko ari umwana abuze ikaramu urashobora kuronka ibyo ufungura ugasesa ariko hariho abana baja ku ishuri batafunguye dusangire rero dusangire ico cose wowe wagize imana ukaronka hari utagifise tugisangire aribyo byanditse ngaha turugurura icese ijya kantine mubona twongere dushikirize ibikoresho by'ishuri abana rero twatanguye tubaha ama-uniforme tukabona baraheba ariko ca tuvuga ati reka tumenye ikibatera arico twasanze ari ubwo bukene burya bavuga ngo hakora mu nda sibyo ibaza uvuye ku ishuri ugasanga ntaco mama yakurondereye ejo wogira motivation yo gusubirayo musubirayo rero tumaze kubibona ivyo twavuye tuvuga ati reka dutangure gufungurira bano bana ivyo byose ndavyibuka mu mwaka weze nk'uno munsi sinzi abo twari kumumengana musitani twari kumwe niho nabivuze ati vuba tugiye gutangura kubafungurira sinarinzi ko bizoshoboka sinarinzi aho imiryango izova mugabo Imana icimugurura dufatanije na bamwe mu bashitse ngaha n'abandi bitakunze ko bashika baradushigikira hamaca dutangura rero uno mugambi twise dusangire ubu twavuga ko twawutanguye mu kwezi kwa mbere kuko niho twatanguye kurima ngiye hamwe n'abavyeyi baba bana kuko bo bazana amaboko natwe tukarondera amahera yo gukotesha imirima kurondera imbuto umwavu n'ibindi abavyeyi nabo bakazana amaboko musitanteri yabivuze ati byari nkeka gushoboka yuko tubirondera tukabizana tukabibazanira ngaha bagafungura mugo tutaberetse ati bivahe ejo nabone ntibomenya ingene babibungabunga bobona umunyu bakawuterera umupira ati barazana uwundi pamu kenshi nakuze n'ubati za pame za UNICEF shaka utaburika UNICEF izoguha ibindi shaka ubigire hariho ibya pamu hari ibya gusa biza rero twashatse tubereke yuko barabyifitiye byose ngaha inguvu barazifise amatongo arahari n'ahatari iwabo twarakotesha ariko Imana iheruka kudutera iteka muri ku kwezi guheze hari umuntu yashimye kudushigikira muri kino gikorwa turiko turakora turaronka agatongo kacu twigabira na nkunda kubabwira yuko ari yaba bana si y'abavyeyi si yagira ijambo kibondo si ya chance ni yaba bana iryo tongo twaronse hampande y'ivyo twararonse n'umuvuka komine aheruka kutugabira itongo ntiyari tugabiye yaradutindije ati nimuririmemwo uko mushaka kose hariho uwamuserukiye ndibaza ngaha aze kumushikira ko tumushimira cyane ndabise umwana ari mu w'12 bisigura yuko mu mwaka uza dushobora kuronka diplome ngahi Buseka twamenyesha yuko kuva kino kigwati kibaho nta n'umwe yari bwaragize ishuri nta n'umwe biri mu bintu byanadukoze bo turavuga ati kubera iki ngaha tova
umwigisha, hatova muganga, hatova uwo ari we wese nyene mukuru. Biri no mu byatuma aba bana twese aho tuba usanga dufise abantu turabirako. Jewe ndashaka kumera nka naka, nkamwigisha nka naka urya mu bana, ariko aba ntawe bari bafise barabirako. Nkeneye kuba mwigisha, nkeneye kuba dogiteri ngura imodoka nk'iya kanaka. Twebwe iyo jemba mu Kayanza, ndibuka yuko abavyeyi bakunda kuduha uturorero tw'abantu ifo yuko wigumere nka naka. Mugo umuvyeyi wo ngaha nta mwana yari kumuha akarorero wiwe, tigumere nka naka ntawe uhari. Biciye rero muri uno mugambi nyene, abavyeyi b'abana bariko barorora ingurube. Twatanguye mu kwa mbere dufise ibibuguru murabizi, mbona umenga hari n'abanyamuji gusa. Ibibuguru urabizi neza? Ikibuguru urakizi? Urakizi? Utugurube dutoyi tutarakura, utugurube tw'utwana. Twatanguye dufise 4 mu kwezi kwa mbere, ariko uno munsi ninaba ntihenze tugeze muri 20. Aho dufise intumbero yuko umuryango wese uri muri ino site uzoronka ingurube. Twatanguranye 4 ariko uno munsi tugeze muri 20, kandi hariho n'indi yimirije no kuvyara, nyamavuga kuvyara. Kandi twifuza yuko nkeka mu mwaka uza nk'aya mango umuryango wose uzoba ufise ingurube yamuka kuri izo 4 twatanguranye. Hariho abari mu nkeka batavyumvise bariko barategura ivyo abana bafungura, ariko aba sinoronka ico ndabavugako. Ni kubashimira. Kenshi mukunda kubona chancel bamuhaye, mukunda kubona iki, mugabo aba nibo bantu twafatanije kuva nkitangura kwiyumvira ibi, nkikibashikiriza bakampa ama orientation. Hari byinshi bambutsa, hariho byinshi bambuza mu bwoko babona ati jenge kanabishiramwe amasantima menshi, bakambwira ati oya, kandi ukaje usanga ico kintu kiciye kigenda neza. Ndabashimira byimva umutima, muze mubandanye uko nyene, n'abandi atari jewe muzobandanye mubashigikira, mubabe hafi. Murakoze. Twatanguye dukotesha imirima mu guno munsi, nyuma y'amezi 8 turamaze kuronka ahantu hakwa kungana hafi inusu y'hegitari, nyamba atari hafi ihegitari twigabira. Twatanguye azeho dukotesha. Birashoboka kuva hasi wewe utera intambwe imwe, ntiwiyumvire ngo ndiko ndabahamagarira ibyo gufasha gusa. Ego gufasha navyo ni byiza, ijya migambi yose mufise ishobora guteza imbere igihugu, ikaguteza imbere wewe, igateza imbere aho bose uri kurabikorera. Va hasi, nyamba ufise ico 1,000 utangura ugikoresha, hama ejo umuntu azoza kugushigikira ari uko abona hariho aho umaze kugera. Ntimwitinye, je nagomba nabwire birashoboka, birashoboka. Nukuri birashoboka, kuko naje no munsi hari igihe aba turi kumwe nabo bakunda kumbaza nibiki, ndiko ndavyumvira kuko natanguye ntabibona. Je ndi ku munsi nza ngaha, umunsi menya kino kigwati, twari twaje gutembera n'abandi bagenzi bisanzwe kuko ababasha nirurangiranwa mu gutamba, tuje kubavizita no gutemberera ikibira. Hama byarankozeko n'ababona ingene bari bameze, nabwo ati nzokora ikintu mugo nta na kimwe abanigeze ndabamenyesha. Babona ndagarutse mfise ikintu, kubera iki naravuze ati reka ngende nkore. Nyamba ruwo hari aho tuja kudodora bakatwirukana, mugabo ntibiguca intege, bakwankiye bazokwemerera, mugabo tangura irapa imwe, ibindi byose bizokurikira. Tuve hasi dukore, birashoboka. Uno munsi hari abakunda kubona turiko turapostinga amafoto n'ibiki turiko turafasha, bakibaza ngo ni lix, nukundazi ni ibintu bitesa nkuko tukunda kubivuga twebwe urwaruka.
aha twashitse jeudi n'abandi abo mwadusanze ngaha twashitse kuwa kane iminsi yose saa 2 tuba dushitse ngaha tukava nka saa 2 saa 3 z'ijoro hatabona kuko ngaha mw'ijoro hageze dukoresha amatoroshi canke ibindi bintu nyene mugabo tukavuga ati hari ibintu dutegerezwa gukora aho twahora turima dukotesheje uvuye ngaha kuko imodoka hoho ntihashika ni urugendo ugenda isaha mu kugenda n'isaha mu kugaruka twarajayo imvura ikatunyagirirayo kubera iki twari tuzi ibyo dushaka gushikako kuko uno munsi ntitwari kubahamagara iyo tutaja kurima hariya ntitwari kuronka ibyo tubereka tumaze gushikako rero kora nyambara ukunyagirwa uzonyagirwe nyambari ikirato gicafure mugabo uvuga ati je ndafise ico nshaka gushikako kandi muzogishikako mumbabarire nafashe umwanya muremure ariko nari numva umenga novuga ibintu byinshi je mfashe ijambo simpeza ariko norangiza ndabatera kandi kamo ko kubandanya mudushigikira kurya mwabitanguye mubandanyirizeho ikintu kidasanzwe n'ikintu cankoze ko ugwaruka kubona ati hariho akarenganyo kabayeho hariho abantu bamerewe nabi hariho abantu bagowe kuko tutobafasha hanyuma bakijya kara bakavuga ati reka tubafashe biga amashure kandi tunabagaburire nibaza ko uwo mutima ari umutima w'ubuntu ubwo kubwanje nibwo rukundo kubwanje ubwo nibwo buntu kubwanje iyo niyo solidarite kubwanje uko nuko gufashanya nyagufashanya nabajije umwe muri basokuru bacu ndamubaza ati none abatwa dutandukaniye he n'abandi abamwe baturirimbisha bavuze ngo turi abantu ntituri bikoko turi abantu nk'abandi hanyuma arambwira ati nukuri turi abantu nk'abandi atariko ntidusanzwe kubera Imana yaraduhezagiye ati kandi uzurabe neza abatwa babibwami nibo bahiga kandi umwami wese yatwara yararondera umuhezagira ati ikintu dutandukanye n'abandi ati umutwavumye atabavumye tuwo mwami yaca avaho kweri ntibyateba ako ni kahise katanditse gaburo ngakuye kuri basokuru ati avumye abavumye sinzi murazoraba iwanyu ko aho bahora bavuma bikaba ikigira kabiri ati bahezagiye baba bahezagiye nukuri abatwa baba bahezagiye n'ubu barica bahezagira ukuntu mwabitavye yambwiye ati baba bahezagiye n'Imana ibihezagiye bavumye n'Imana ibivumye namwe rero mwahezagiwe n'Imana Imana ibahezagira n'isi yose nk'iyi mu makontina ashika 5 maze mu bihugu maze gutemberamo byayo makontina yose abandi bageze ku rwego yuko aba bantu nk'aba basigaje inyuma bita les autochtones bita indigenous people baba bafise amashure y'iwabo kugira bigishwe mu ndimi ziwabo twariganye n'uwo mutegetsi muri primaire na secondaire ndiko ndivugira ururimi rw'iwacu rw'igitwa baca bakubita mwigisha agakubita abanyeshure bagenzanje bose bagasunika nahejeje secondaire ururimi rw'iwacu ntabwo bagiye kandi byarambabaje n'ubu ni muvyo ntazobabarira bigisha n'ibyo rero nico gituma mu bindi bihugu bashiraho amashuri ico gituma no mu ishure ry'iwanje mu Kayanza twashizeho umunsi birirwa bigisha igitwa gusa
ivyo dufise abigisha b'abahutu n'abatwa, dufise abigisha bafise ubwo burambe, bafise namwe mwumva wa wundi yamye aduteresha, nta bintu mwamye mwumva vy'amajambo mutumva neza. Kirya kirundi rero no kugikomeza bavyanka bavyemera mu bushikiranganji, noneho mu bushikiranganji ntibazovyanga, abizi bazovyemera, tuzobiteza imbere. Aksa yacu tuyigumize, kuko UNESCO iriko iravuga ko indimi z'abasangwabutaka ziriko ziratakara n'isi yose kubera batazitaho. Ico gituma ayo mashuri ariho, ugiye muri Australia, ugiye muri Amerika usanga biga, kandi abandi bana bahandi nabo baraza kwiga izo ndimi. Ikigira kabiri, kugira bateze imbere imico yabo yo gutamba. Zirya ntambo zacu mwabonye, naho twobigisha ntazo muzomenya. Ndabaha akarorero, hariho club ikomeye cyane hagiye Bujumbura, sindayivuga izina mwahava muza kubabaza ingene vyabagendeye. Baje mu gisagara c'iwacu, mvuka mu Ruziba, baza gutoraho abatwa b'abagabo baja kubigisha. Barabigisha bijya bakata bisubiza inyuma, nawe umudamu w'abandi agakata agacagwa hasi. Mbajije abo batwa ati bimeze gute mugejeje kubigisha? Bamwe n'abaguma binihagura, baguma binihagura hasi bagataha bakomeretse. Ivyo bintu barinze amezi kontra bari bahanye yarinze ahera atana kimwe bahanovye, baratoye dukeya mugabo ntavyo bagize. Oja yarajejwe communication muri Miss Burundi, naramubwiye ati uratuzanira aba Miss Burundi tubigishe kubumba no gutamba. Mbere reka mbwire chancellor azoba tuzaniye uko gwaruka rwose mu Kayanza tubigishe gutamba no kubumba, tubigishe kandi n'igitwa gikeye. Hari n'ibindi byinshi abatwa bazi abantu naho batavyemera ari ukuri. Abatwa barazi imiti canke abasangwabutaka ku isi yose, barazi imiti y'ikirundi ivura. Mumaze iminsi mwumva bagirira publicité umuravumba canke umufumya ahandi uravura corona. Abatwa twe tubizi kera kwivura indwara zitandukanye. Hari n'iyindi miti ivura n'ibindi byinshi. Abatwa barazi kubana n'ibidukikije. Jewe hanarahabaye, twaraharaye ngaha, turaja guhiga, turajana n'abazungu. Baratangara ba Yohana bariko baravuza uruhwa bahamagara amasenje agacaza neza akatwegera, kubera bazi ingene bayavugisha. Akaza akatwegera tukayafata. Mugabo nta bandi babizi atari abasangwabutaka. Ivyo ni ibintu dusangiye ku isi yose.